Reka subire ndabaye ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Inkuru Ndende ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye ikaze rero makuru yacu yo muri iri joro, akaba ari amakuru na cyane haba yirwa vuga mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, nk'iperereza hagati y'akazi na muntu, mu makungu ya ndetse n'andi makuru yose abarika aravugwa ijya nino. Reka mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, hakaba ari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu n'ubundi turayatangurira kuri ko biravugwa Igitega mu bitaro vy'akarere, aho wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alenge yo mu Bunyoni amaze igihe arwariye. Kuri ubu rero amakuru dufise nuko umutamukanyi wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alenge yo mu Bunyoni kuri ubu yihaye inkumbi yifatiye ugahanga. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye amajambo amubwiye n'agacamutwe amwagirije kuba yaramwiciye umugabo ndetse n'ibindi ivyagirije ibyinshi. Aya makuru mukanya turagaruka ko ku buryo bw'idonido tubandanye tuyabashikiriza. Naho mu yandi makuru kandi turaza turagaruka ku bijanye n'ibirori byo kwibuka ku incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye. Hakuru uyu wa kabiri igenekerezo rya 2021 gitugutu y'umwaka ariho hibutswe ku kibuga ku ncuro ya 32 iganagurwa y'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi. Aya makuru yo mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka yabashikiriza nimuje kure yimonesha kuri yanyu imwe rudende ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Turaza kandi no kurabira hamwe kubiriko biravugwa ibiharuro ndangashusho bisukuye ngo ni karahari mu ruganda ntibacura mu gutsimbataza intwari ibereye n'iterambere. Aya makuru nandi yose ni mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Ico musabwa mubanza mu pyende z'ivure partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri iyi chaîne yanyu Imwe Rudende ya Isange TV. Ku buryo bw'idonido reka amakuru yacu tuyahere kubiriko biravugwa ngaha mu gisagara ca politike mu bitaro vy'akarere vya Gitega, aho uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alenge yo mu Bunyoni amaze igihe arwariye. Alenge yo mu Bunyoni yapfunzwe mu umwaka wa 2023 yagirizwa apfungirwa mu bitaro apfungirwa mw'ibohero rikuru rya Gitega yagirizwa gushaka kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse no gutembagaza ubutegetsi tutibagiye ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Evariste Ndayishimiye yagiriza uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ngo kuba yarakoresheje n'amangete ashaka kugandagura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Alenge yo mu Bunyoni kuva yagashika mu ibohero rikuru rya Gitega ubuzima bw'abaninja gutosekara, aho kwigenekerezo ry'icenda gitugutu y'umwaka aribwo ubuzima bwa Alenge yo mu Bunyoni bwasubiriye kuba bucane, maze abaganga batandukanye barongikwa mu ibohero rya Gitega kumupima ngo barabire hamwe ko amagara yiwe yifashe. Ubwo bahashikaga basanze Alenge yo mu Bunyoni amagara yiwe yaramaze gusenzekara kuko atarakibasha kumva, kuvuga ndetse ngo no gutekereza mutwe yarameze nk'uwanyoye ibiyayura mutwe. Bikavuga ko rero yoba yari yarwaye indwara y'ibisazi, ariko sibe byonyine kuko yarafise n'izindi ndwara zitandukanye zimuhanze ndetse harimo n'indwara y'igisukari nk'uko abaganga bo ngaha mu bitaro vya Gitega babandanya babishikiriza. Nubwo bimeze bityo rero umutamukanyi wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alenge yo mu Bunyoni yagiriza umutamukanyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariwe Angeline Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo akaribo bagize uruhara mu rupfu rw'umugabo wiwe Alenge yo mu Bunyoni. Kuri uyu mugoroba rero wahoze umutambukanyi wahoze umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alenge yo mu Bunyoni yihaye inkumbi yagirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi we ngo karibo bagize uruhara ntangere mu rupfu rwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alenge yo mu Bunyoni ariwe mugabo w'uyu mutambukanyi. Naho mu yandi makuru ibirori byo kwibuka icungu yo kwikukira icungu ya demokarasi Melchior Ndadaye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2021 gitugutu y'umwaka niho haramutse hehimbazwa hibukwa ku nshuro ya 22 iganagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutamukanyi wa Angeline Ndayishimiye bakaba bahejeje gushira ingoro z'amashurwe ku ntatemwa y'iyo cungu ya demokarasi hamwe ndetse n'iyitiriwe
maratiri atamenyekanye yazize amabi yakozwe kuwa 21 Gitugutu muri 1993. Ivyo rero kandi byitabiriwe n'abategetsi batandukanye bari bashikiye muri ico kibanza. Aha twavuga nk'umukuru w'inama nshingamateka Geras Ndabirabe, umukuru w'inama nkenguzamateka Gervas Ndirakobuca, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ariwe Nestor Ntawuntwe, ndetse n'abandi banyacubahiro batandukanye harimo n'umutambukanyi w'umuhisi Melchior Ndadaye hamwe ndetse n'umuhisi Pierre Nkurunziza. Hakaba kandi hagira hace hakurikira imisa yo gusabira iyo ocungu ya demokarasi ibere kuri katedrali Regina Amundi. Naho ihuriro ndangashusho ngo bisukuye ni karahari mu ruganda ntibacura mu gitsimbataza intwari ibereye n'iterambere. Ku civugo erekana impinduka hakoreshejwe ibiharuro bitagira akanenge kuri bose, uno wa 20 Gitugutu y'umwaka huguruwe ibikorwa by'ukwezi kugira 14 kwahariwe ugutororokanya ibiharuro ndangashusho canke fatirwa ko Uburundi bigahurirana kandi n'umunsi wa Afrika wahariwe ibiharuro ndangashusho uhimbajwe ku ncuro ya 33 nk'uko bishikirizwa na Modeste Ndayisenga, umuyobozi w'ifata kibanza w'ikigo c'igihugu INSBI. Intumbero yo guhimbaza umunsi mukuru ni ukwibutsa kandi abayobozi inguvu ngo bategerezwa gushira mu gutororokanya kwiga neza ndetse no gushira ahabona ibiharuro bisukuye kandi byizeweho cyangwa se bigezweho. Muri kuno kwezi rero kwahariwe ibiharuro mfatiro, Ndayisenga Modeste asigura ko hategekanyijwe ibikorwa bitandukanye harimo gufatanya inganda zo kwigisha abazotororokanya ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi iminsi 9, gutunganya inama y'urwego ruhuriramwo abajejwe gutororokanya ibiharuro ndetse n'abafasha muri ico gisata, gutunganya uruganda rwo kwigisha ibijanye no gutororokanya ibiharuro vyo mu nyandiko ndangamuntu, gutunganya kandi uruganda rwo kwigisha ukuntu hoshobora gusuzuma urugero imigambi igihugu cihaye yoshoboye kuja mu ngiro, gutunganya kandi ikoraniro ry'abanyeshuri biga ivyo gutororokanya ibiharuro. Uwo aserukira yifata kibanza ikigo INSBI ahamagarira abakorera muri ico gisata bose ngo bashira inguvu hamwe ndetse mu gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro fatiro kugira ngo abarundi bashike ku gihugu cifashe kandi giteye imbere. Naho tunyarukiye mu yandi makuru kandi mu Burundi, abakenyezi bagwaye kanseri y'ibere barasaba ko imibe n'u Rwanda zugururwa. Bujumbura kwa 18 Gitugutu y'umwaka, iyugarwa ry'imbibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda bimaze igihe kirekire birabandanya gukora ku banyagihugu benshi, harimo ndetse na cane abakenyezi barwaye kanseri y'ibere bakeneye kurya kwivuriza mu gihugu bibanyi. Abakenyezi bagwaye bavuga ko urugendo bagira rwo guca muri Tanzania rubazimba cane kandi ngo rukanabaruhisha. Ingingo yo kugara imbibe yafashwe muri 2024 na leta y'u Burundi nyuma yaho Kigali yagirijwe gushigikira imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya ubutegetsi bwa Bujumbura nka Red Tabara, imigwi y'abagwanyi ucumbikiwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni kesho umukuru w'igihugu c'u Burundi Boris Ndayishimiye yatangaje kesho ati amahoro mu Burundi ntashobora kurama mu gihe kandi bimwe mu bihugu bibanyi biha indaro abasi b'u Burundi. Atadomye ko u Rwanda, amajambo yiwe yavuze neza Kigali ayiyagiriza guhungabanya akarere ndetse no kugomba gutera igihugu ciwe nkuko ngo yateye igihugu kibanyi ca Kongo. Umukenyezi twahuriye i Bujumbura arwaye agira ati
haraheze imyaka 5 bambwiye ko ndwaye kanseri y'ibere nk'abandi bose, naragize ubwoba. Ico gihe byari byoroje kuja kwivuza mu Rwanda, urugendo rwatwara amahera makeya cyane, ariko ubu ntegerezwa guca muri Tanzania. Urugendo ni rurerure kandi ruraruhisha cyane, na cyane iyo umuntu arwaye. Akaba rero asaba nk'abandi bose ngo ko hoboneka umuti urama. Bambe bavuga ko umuntu iyo ushobora kwivuriza ngaha, ariko ntibazi ico arico indwara iguhungabanya umuryango wose. Dusaba leta nk'umuvyeyi kurengera ingorane za politike, isubire kugurura imbibe, gutyo ngo dusubire kuja kwivuza vyoroshe. Igihe bambwira iyo ndwara abana banje bari bakiri bato, umugabo wanje yaramfashije aranjana mu Rwanda, aho navuye neza. Ubu ndiko ndakurikiranwa n'abaganga, ariko iyugarwa ry'imbibe rituma byose bigorana. Guca muri Tanzania ngo biraruhisha cyane kandi biranazimbye. Leta yategerezwa kugira ico ikoze kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti. Kasiride undi murwayi nawe nyene aravuga ingorane agira ati namangira urwo rugendo nja kwivuza si amahitamo, ahubwo birakenewe. Hamwe imbibe zo kugururwa two kwiruhutsa cyane. Izo ngorane kandi zaramenyekanye mu matohoza yakozwe n'imbonesha kure yacu ari no yanyu, yashizwe ahabona kwa 14 Gitumu uyu mwaka, yerekana amagorwa n'uburuhe abagwayi b'Abarundi bagira mu kumbibe, berekana ko ingorane zatewe n'iyugarwa ry'imbibe ku buzima bw'abanyagihugu. Ingorane mu migenderanire y'ibihugu idahera. Imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda imaze imyaka itari mike yarahungabanye. Muri 2024 Gitega yategetse iyugarwa ry'imbibe zo hasi, yagiriza Kigali gushigikira imigwi y'abagwanyi urwanya leta y'u Burundi nka Red Tabara, umugwi w'abaroberi ucumbitse muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ku nshuro nyinshi ati amahoro ntashobora kuboneka mu Burundi mu gihe bimwe mu bihugu bibanyi bihaye indaro umwasi w'Abarundi. Nubwo atatomoye cyangwa se atadomye ko u Rwanda, amajambo yiwe yarumvikana ko ariko aragiriza ico gihugu. Mu ngendo yagize nk'Kinshasa abonana n'urwaruka, mu nyuma akabonana n'abaserukira ibihugu vyabo bafise ibyicaro i Bujumbura. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashitse kure aragiriza mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame kuba ari we ahungabanya akarere ndetse no gushaka gutera igihugu ciwe, nk'uko ngo yama abikora muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nubwo yari ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya kandi yivuye inyuma, ikavuga ko ataho ihuriye n'imigwi itwaje ibigwanisho ishaka guhungabanya umutekano w'ibihugu bibanyi. Ivyo kandi akaba yarabisubiriyemwo kenshi mu biganiro yagiranye n'ibimenyeshamakuru vyo hanze y'igihugu. Naho ku ruhande rw'u Rwanda rwama ruhakana ibyo rwagirizwa, rugasaba ibiganiro nk'uko ubucuti bwosubiraho hagati y'ivyo bihugu bibiri, ariko kandi utwigoro twabahuza nk'ibiganiro byatunganijwe n'ishirahamwe n'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC ntaco byatanze gushika kuri ubu. Imbibe ziracugaye, umwizero w'abanyagihugu uracazibiwe n'ingingo z'imigenderanire zitevye gufatwa. Iyugarwa ry'imbibe ryafashwe mu kwezi kwa Nzero 2024 n'ubutegetsi bwa Gitega, inyuma y'uko bwagirije igihugu kibanyi cy'u Rwanda gufasha imihari yitwaje ibigwanisho irwanya ubutegetsi bw'u Burundi nka Red Tabara, umuhari ubarizwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi amaze keshi kuvuga ko amahoro y'u Burundi adashobora ngo gukomezwa mu gihe kandi ibihugu bimwe ngo biba bifise abasi b'Abarundi. Naho atigeze avugira ku mugaragaro u Rwanda, amajambo yiwe arerekana neza ko ari rwo rwerekeye arwagiriza guhungabanya akarere ndetse no kwiyumvira ngo gutera u Burundi.
ivyo rero bituma bigira ingaruka zikomakomeye ku banyagihugu na cane cane baba bashaka kujya kwivuriza hanze nkuko bano bakenyezi barwaye kanseri y'ibere babandanya abidoga. Reka dushimire mwese mwariko mudukurikira amakuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza muri iyi saa dusozera ngaha. Turaza gusubira amakuru araza kubageza ko kuri nomunesha ko yanyu mukunda cyane muri Rudende Isange TV sheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro byabigezwe kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Nikashimire rero abariko badukurikira bari mu micungara rutandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu yakore mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza akuri iyi saha. Reka kandi ndabibutse mwibuka gufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo mujye muraba bambere kubona notification nshasha zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushira kuri nomunesha ko yanyu mukunda cyane muri Rudende Isange TV ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.